Hari kuri uyu wa gatatu aho ishirahamwe Rukristo Inganji yemeye igikorwa cabaye co kwegeranya uburyo biciye mu co bise soirée de gala, bari baramutse bashika ku bana bavukiye mu mpimba babashiriye bimwe mu vyankenerwa nk'ivyambarwa, ibifungurwa, ubuyi, isukari n'ibindi. Uwusanzwe akurikirana abo bana ari nawe yabegeranije hamwe, aratuyagira uko vyatanguye, ingorane bahura nazo hamwe n'ico asaba abashobora kubashigikira. Aba bana ingene natanguye fasha kera nabafashiriza muri prison kuko nakorera muri prison bari kumwe n'abavyeyi babo, mugabo umunsi umwe ndagenda ndabashira ibisuguti abantu bamfashishije bampaye ndibashira abana baguma bakiriza amaboko ndabaterure ndabatware hanze gukina barabira mu tudirisha. Hanyuma rero ico gihe numva umutima umenga ni ikintu kiwutabuye akarango je gukina araba mu dutoboro. Niho rero mu nyuma natangwa kubisaba ndasaba abayobozi bibohero barambwira bati ivyo ntitubiraba twebwe genda ubisabe ku buyobozi bukuru. Ca ndagenda kubisaba umuyobozi bukuru. Ico gihe hari muri 2009 aho nabisaba vy'aba bana ibintu vyinshi basaba barambaza vyinshi bariyumvira nabo nyene ngene vyogenda baramfasha gushika aho bampa ngaha uyu muntu uyu muyobozi yagarutse yari yarigeze gukorera ngaha aca arampa ngaha mubona arabwira umuyobozi w'ibohero arahamparurira arahampa ahampaye rero tuca turatangura ndabwira barya abantu bara badufasha kuduha uduhuzu kuduha udufungurwa kuduha agasabuni kuduha imiti baraduha n'imiti y'abarwayi ntababwiye uwo mugambi nibo bamfashije gushika mubona bigeze. Je rero ingene vyatanguye nuko sinatanguriye ku bana nari nsanzwe nkorera ubutumwa ngaha aha mw'ibohero ryo ngaha kuri prison aha ku Mpimba. Ubu rero turashimira Imana cane gose kubera mwebwe kandi ngaha ndashima Imana ko Imana izociya ibacakira ikabacakamira kugira ngo mugwe muyiramutsa aho Yezu ari mu ibohero kuko abana ntaco bakoze nta kosa bafise mugabo baje bahetswe abandi baje mu nda cyo gituma bari ngaha. Mwebwe rero ndibaza yuko muzobafasha hariho nyarasenga yatura neza gushika ko bijya mwabatuye ko bizoshika ndavyizeye. Ndashimira cane kandi abayoboye Inganji murabona ibintu mutukoreye muratumajije kabiri bazonwa umusururu bazofungura bazomesura murabona ivyo mudukoreye ku izina ry'ababana n'ukuri bona ntibaramenya kuvuga ndabashimiye cane gose. Bavuye ngaho baciye baja ku bitaro vyitiriwe Prince Jean Charles aho naho nyene bagiye bajanye bimwe mu vyo bateguye gufashisha abahagwariye eka banarihira bamwe mu babuze uburyo bwo gushobora kuriha imiti. Uwusanzwe arongoye iryo shirahamwe Rukristo Inganji Pasteur Joyeux Blaise Ntibareha aratubwira ivyerekeye iki gikorwa n'impamvu baciyumviriye. Nitwa Joyeux Blaise Ntibareha ndi umwe mu bapasiteri muri New Beginning Church ariko kandi nkaba nyoboye ishirahamwe ry'abahinga mvabwenge bafise impano mvabwenge Association des artistes chrétiens yitwa Inganji. C'est Inganji Festival. Inganji Festival ni isabukuru nini yari ifise ama activité ane atandukanye mugabo tuvuga tuti ni vyiza ko tutakora gusa ivyo bikorwa mugabo tutitayeho abatishoboye
niko kwiyumvira abana twabonye bakeneye ubufasha bavukira mu mpimba kugira ngo ushobore kubaba hafi n'abagwayi bari mu bitari kugira ngo ushobore kwegeranya uburyo bwo kuza kubafasha baronke utwo bafungura n'abagwayi nabo baronke imiti bakeneye kugira ngo bakire. Kubona ivyizigiro Imana itanga kuri abo bana naho bari mu bihe bitoroshe, kwereka uyu muvyeyi yagize umutwaro wo kwegeranya aba bana, kumwereka ko atari wenyene mu kivi canke mu murima w'Imana, hari abandi Imana iguma iganiriza kuvuga ngo si gati kawaga, ni ukuvuga hari abo Imana iguma izomurungikira nawe yumve ko atari wenyene mu gikorwa c'Imana kandi yumva atewe intege ryo kubandanya gukora ico Imana yamuhamagariye gukora. Yose ko ico gikorwa kiri muri vyinshi vyateguwe n'iryo shirahamwe Muco bari bise Inganji Festival.